Munyafasha kubanza ikiyo. Naramuhereza uwundi giye. Barakana ubona ukabona ko arakaruturutu ukavuga ati akakana. Jewe naramubwiye n'ujya mu jamamani jewe uvuze ngo kabiri gatatu. Je ndamutwara bro. Jewe lafashe original. Ninga nari keza ndagatwara utubana tufana depression. Ariko ugatwaye kwera ishavuriro nja gute? Nibugeze akizwa kumuba hafi bro. Kuko imyaka yose nimba barakundana bro. Ntushobora mani guheba umuntu ariko yageze mu kibazo. Gute ushobora guheba umuntu mani mwacanye ibihe byiza ko muheba kubera ko ari mu bibazo mani. Nimba afise iyo nda mube hafi bro. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndababera uri mikoni cyo nyine juste galagere for more side kebla kwa shane black and the camera mwitu musaza nabakwiye muri ndabasaraga ndakubura kuno munsi twaje kuri wana kubwira ndi lucky ngufise nyumva yo Mukhama yeah very fine chumburana Mukhama Mukhama bikora utarishahi urakorama Queen Mfwemu abavyeyi bamwise Nduwimana Alpha umuzika Alpha Smith la vache originale. L'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni père, mais soit guère l'homme qui est déçu par l'amour comme une vache qui a perdu son bambaclate. Maquillage. Bro, umeze fresh man. As you see bro, I'm good. L'homme qui a été déçu par l'amour. Comme une vache qui a perdu son maquillage. Warabaye déçu n'urukundo. Yeah. Nk'inka yataye maquillage man. Bro, nakuramutse bro. How are you bro? I'm good bro. It's been a long time. Ewana, it's been a long time. Twari twaburanye sana. Yeah. I'm busy, you busy. We are businessman that why bro? Yo. Yeah. I'm busy. Kuva kugira duhuze is difficult bro. Ariko nyene urumva. It is what it is. Ego. Yeah, tushaka gukora. Akazi nyene katuza kuduhuza tu. Ego. It is what it is. Nina Alvin tumusanze muhira. Welcome bro. Bro, kuguma wimuka nibiki? Singuwa nimuka igihe nava muri Kenya nashike muri Maison Passage kugira ngo ndondere inzu niniya yigenga sivyo kandi rero warambwiye ati kugira uronke inzu yigenga bisaba yuko ufata umwanya je nanjye akantu kagasekewe naragakuze kuva keraga kubera hari amaye abakobwa benshi none mani nifite tudemu twishino mu gasekewe and I was like no reka negeye abana banje man nibo bazongwaza ngwaye kuko je n'abahungu tugiye dufitanye ubucuti bro ntabwo je nizera abahungu man bamwe umuhungu wonanye cyatu kubera jalousie Kuma ntabwo ushobora kubona amana umuhungu mugenzi wawe kundi wari abakobwa beza man abakobwa beza bakuma nguryoherwe bro ntihano usanga barahanyisha no bro that's why mje namugezi umuhungu ufise man je abagezi baje gusina abakobwa bro niyo ngwaye nterefora umukobwa niyo nivise akantu nterefora umukobwa bro everything woman bombo clats bro nta mugezi w'umuhungu ufise sina na makonesase nkuko wawe nyene turazinanye kuva kera twese twasuringa bro ntabwo je fisi chuti bro ngo ya hafi never je ni best friend wanje n'umukobwa man umukonfident wanje n'umukobwa man yonge kuri ifate vyarivuye kuki waramukiwe n'abahungu man she desi man umuhungu man uramwizera ukamuzana muzu yawe kabiri gatatu agatagura kubaza ngo bro kubaho neza ngo amahero yakurahe something like that bro nchambona umengo what a bombo clat uri kuzanizara in my house bro tomorrow uzompoisona man but bro je da umuntu ambaza ngo bro ngo what's your secret ngo kubaho neza ngo bro ngo wama munzu ngo ufise ngo ufise ama laptop menshi ngo ukora iki ngo muskama ngo bro ngo nyereka izira bro umuntu umuhungu bro ntago je no how you can ask me ngo ndakora ikizira ngo inzira ngo nuze ya mafanikio yangu jamais bro ntago dushobora guca muzira zimwe bro kandi if we friends let's chill. Let's enjoy your park shot kumbaza deep about my life. You're not my girlfriend, bro. You're not my wife, bro. You're not my mama. You get? Yeah. Nini, let's chill, bro. Arama limit, bro. Mungu mugenzi atakuwa kugira, atakuwa kubaza man. You get? You can't ask me ukoriki, bro. Okay, I'm a musician, bro. I'm artist. I'm comedian. Gununi ngo lifestyle yawe ngo amari muzi. Okay, and what? So maybe ndarariza mani nkagura gahuzi kugira ngo ushobore kubakanga nkasa neza. Maybe nyine mba nifite ibishuga mami nihereza mani kama amafaranga nkaba nguzima bwiza. What you want to know bro? Alvin muriko bidusigurira uti abahungu warabaye desu nabo kubera iyo musangiye gatoya acagomba kwinjira mu buzima bwawe indani. Yeah, for sure. Tuvuye ko vyagukomerekeje. Byarankomerekeje souvent man. Man je mfise hari ibintu ntuvuga bro. Man je ijyanye mama n'umujamara aho man n'inshuti yanje wa hafi cyane shaka kuvuga man nasanze none imyaka yose adaraga kumba umugore wanje man kandi nyene urumva man byarambabaje nahise mbona bro trust nobody
Gates ibaze nk'umuntu wari hafi cyane man nyine waramwizera 100% Gates amukaza wumva ngo yaratirita man nk'umugore wawe iki gihe cyose Gates ça fait mal bro ubona man how man no je bafise ama connaissance tu n'abahungu nyine connaissance rite ni sawa niba duhura mu kabare turyoherwe ariko just ntishobora kuba deep ngo abagezi deep cyane n'umuhungu is difficult. Ariko Alvin tukiri ngaho nyene ariko hari uwivuga kugira ngo nawe umwigishe kuroba iyo fi. Bro ariyo ama question umuntu ashobora kubaza ukabona umengo arashaka kwinjira cyane ariko umuntu akubaza nyene akishijemo imiyaga you get nyene ukabona tu arashaka nyene you know nk'ubu ama trading nkora right ukuntu nyene nkorera amafaranga online trading you get urashaka kumbwira nkagusigurira utuntu tumwe ariko sishobora kubwira ngo ushoke winjira bro ko trading ni risk bro. No risk no success bro, no risk no success bro. Rero sishaka ko ufata iyo risk je mbafata mu buzima usanga iyo risk urayiguyemo ama ngo kana umuntu karaka ngo yarambeshe ngo ibiki no bro no gushobora kuca mu nzira z'ubundi bro. Nimba ubona ivyo anakora pass utabaje no kumubaza kuko muri wamubaza ibintu bikagenda nabi hari imbere nuze amakosa yacu azuzenya zo biwiyo. Imagine nk'ubu nimba ndakubiye ati ngo jewe kugira ndo nk'amafaranga mbafise aba mama bantamu urumva nawe ucushaka ko ndaguhenuze akuse uzi dukorana ibiki uzi ko supporting uko nyene uzi yuko ari ibintu byeme bitugirana change for example ugasanga nawe mebugiye mu bintu pro abantu ntitukwe guca mu zira zima man you get. Je sais pas si if you understand what I'm talking about. Nshase tuguha example y'ivyo bintu byo mama canke iki mugabo nyene nshase kuvuga ibintu byinshi cyane bro. Abantu twarahindutse man. Umuntu wa hafi ni wakubera umuntu mubi bro in your life bro umuntu nene aka bro ari ibintu byinshi ari situation tubamo ngaha abanyafrika man tutatahura man ibintu nyene ugasanga ibintu byinshi biko biri bloka mu buzima bwawe bro ntutahure bro ukibaza ngo nyene ngo ni kwa kunyene bavuga ngo things change ugasanga man hari abantu man bagusize n'ibintu kubera inzigo kubera ishari man. That's why Jesus no gutera man abahungu c'est rare man jeni cyane n'abakobwa man. Nico gituma umugenzi wawe wa mbere n'umukobwa. Yeah man. Bro, gender babaye man. You can't understand bro. Mwabahungu mwe mwamugize iki Alvin vraiment? You get man. But it is what it is bro. Kakarimbo warahemutse. Tuvuge ko wewe maze guhemukirwa kenshi. Sha. Mu buzima mu rukundo apana mu rukundo bimaze kumbaho rimwe tu ariko mu buzima busanzwe abajama benshi baramaze kumpemukira tu benshi cyane man n'abantu je supportinga bro ko man je ndi umuntu wa mbere ari reconnaissant man abamaze ku supportinga barabizi je ndi umuntu wa mbere kabisa nawo wara supportize kera kuva nk'itanu bro ndi reconnaissant ku buryo man I respect umva yego ibumyana yafashije nyene narateye intambwe ariko man nyene never forget bro sishobora kwibagira man umuntu wese yafashije bro ariko ari umuntu man ushobora kumfasha mu buzima bikarangira mana agusubije ikibitu then ukicuza bro ukavuga ati why man okay me I try to help people kubera yuko nagiye baramfasha nagiye baramfashije ariko why every day when I try to help someone bihera nkoreye nabi you get bigatuma nyine nshaka kuba umwana mubi ariko nyine nkavuga ati bro yuko zikiza just kora ikiza ama wigendere uva don't mind nyine yuko umuntu aza gushimira cyangwa iki ariko nyine sometimes umuntu ara disibro umuntu ukavuga ati genda bihevye man iko Alvin Smith ariko mu rugendo mu gihugu cy'u Rwanda rwari urugendo rumeze gute rwari rugamije iki nari rya twabonye bimwe mu binyamakuru vy'u Rwanda bikwandika ko cyane. It been long time haja mu Rwanda man like 3 years man Meruka mu Rwanda cyagiye nkikorana babwiza na Juno Kizigenza. C'était en 2023 il y a 3 years ago. Sasa rero umva was like none ko namaze kugaruka mu Burundi reka kandi subire nkorera ahantu hose you get kuko gende umushoramari bro gende umuntu mudandaza uri businessman sinkwe kuguma ahantu hamwe ntibizo gushakisha ahantu hose kandi bibuke yuko umva ibintu byose sima ndabikora ku bwanje ndabikora no ku gihugu cyanje ko ndabizi yuko jewe ndinze ngera kure abantu bashaka kumenya aho mva man I'm from Burundi, I'm Burundian. Man, je narigiye muri Kenya noneho biri mu bintu ko nyine ibihugu byinshi maze kugenderamo ngaho muri Afrika byatumye man numva umengo nosubira mu gihugu cyanje noneho nakorera igihugu cyanje man nkana giteza imbere bro mu kintu cyose mba ndikunda kora man sinzi kuba nzi kubona yuko
ubu mu maposti yose nkora iki ibintu by'uburundi ntibibura mba nambaye noneho impuzu z'abatimbo mba nambaye zijya nyine mbashaka kwerekana kaca yacu bro mbashaka kwereka abantu bose ba following man nyine uburundi uko bumeze bro kuko man yo let me tell you something bro aho hanze bazi ko Burundi man ari igihugu gikenye byatari bats bro turi abantu ba danger man tubabayeho neza bro tubabayeho neza ariko abantu babitahura kwera abantu babona ko abantu benshi iwacu bagenda amahanga kondera ubuzima baca yibaza yuko igihugu cyacu maybe atakigenda bro mu gihugu cyacu dufite ibintu bya danger cyane natubwe abarundi tutabona bro that's why tukwiye natubwe gupromovinga igihugu cyacu man you get ubwiza mu Burundi tuvuga ko wabubonye ugeze muri Kenya no kuri kwimana bro narabonye man noneho nkabona the way abandi bantu bari proud y'igihugu byabo akantu kose n'igihugu cyabo bavuga ati why tubwe batigeze badunga urukundo man gukuri igihugu cyacu what happened and I was like maybe ni je sais pas man politique niki but it is what it is politique ukwimera kose man igihugu ni urana umuvyeyi nawe bafise amaherere kubere man utigizwa kubyo nko kuno umuvyeyi bro utigizwa kumukunda umuvyeyi wawe nawe basara abakomeye abagiriki n'umuvyeyi wawe bro you get niyo mpamvu je narabonye man je naragenda abona abantu benshi cyane batabana proud kuba abarundi man uzobona umuntu akubwiye ati guje ni umunyarwanda urabona familia je kuno nyene ukabona umene ngo ashaka nyene kwigizaho nyene Burundi you get bro naribayemo cyane and I was like why you get why umengo uvuze ko umurundi umengo nyine araka umuntu nyine acha kubona umengo uri cheap bro and I was like no bro let me be proud no reka je mbe ndabere nakarorero let me go back home bro ndavuga ati reka je ngaruke muhira man ubu unye ibintu public ama social media yanyu ibintu by'uburundi ubu unye no ku TikTok none mba ngenda muri bijya bintu vyama competition y'igihugu naserukira uburundi man none nkahimiriza abahundi umva come let's show people icyo turi bro ifuko abantu babona ko Burundi man tuse support ifuko abantu babona ubwiza bw'u Burundi man ifuko abantu babona man ingero Burundi man ari bwiza yuge man ndabwira aba diaspora bose bamuva mukagera when you pull up nuzenya mu Burundi make sure ahantu hose ugiye kuvisita bro post everywhere bro post everywhere no mugezi wawe man hiyo muba abonye Burundi avuga ati yo I wanna go and visit the country you get apana ko tuzaturikana ibintu bibi gusa mu bindi bihugu nta hantu hadanje baba bafise ahantu hato gusa heza usanga man berekana aho hantu nyene ni man pape zuko berekana ibintu bibi bro icyo twaswa mu Burundi twafise ngiye kwerekana ibintu bibi mu gihugu cyacu gusa kandi dufise byinshi cyane byiza je kera sinari mu patriote bro ariko ukwereka Burundi bwanjye man ndashobora no kumena umuntu mutwe tu nta kigongo pas de pitié bro nta blague man noneho uva mpagaze bwuma cyane uhagaze bwuma uri kuri bitubwira ariko turashari ngaho nyene ni na Alvin mu rugendo rwiwe yabajijwe abaririmbyi batandukanye bariko rakwaza bya bibazo by'abaririmbyi byarakoreye kwishura wafugishije of course moi je suis direct man mais pourquoi pas frère je suis direct man ikintu cyera kirera ikintu kirabura kirirabura bro you know the problem nuzenya the problem natwe bw'abantu nuko tuba twumva umengo tubashaka nyine kumva matwi yacu hakintu byiza gusa yego kandi bro personne n'est parfait man no one is perfect bro c'est mieux yuko umuntu sometimes uravuga ivyiza ariko aussi ntuvuga ivyiza gusa ku muntu kuko nta muntu numwe w'umwiranda man nta muntu numwe ari perfect sometimes nyene ucisha ko muri ku muntu ego ibintu byose biri sawa mugabo don't forget yuko urafise ubumuga nta muntu numwe atagenda n'ubumuga bro rero moi c'était normal et direct frère none umva mbwira hano nabeshi cyangwa umuntu nabeshi abaririmbyi bari imihari barari imihari release nukuri bro hariyo n'abandi bagiye ku radio je nabonye ngo Alvin ngo mukuvuga ngo ntiyumvira arahuduruka okay nimba ushobora kubivuga uko bro kagufashe bro kagutakize kandi ni bifesi ako bifesi grafri chill bro chill baba I respect you and you know one respecting abambere kurimo warafashe indirimbo ya mbere nakoze yatawe guca ku radio naririmbanye nawe bro hamwe na Dolphin Dankala I respect you and je suis reconnaissant ariko bifesi sishobora kuguma mani ndakoreka ibintu byiza gusa man kuko you are not perfect my brother after my deformation no nawe tuba menshi mugabo nta muntu ari perfect bro ni nka jara abantu bavuga ati Alvin for example amezuku bro sishobora gushavura kuko
maybe no kubona okay no problem ahubwo ni jewe rero kwiga nkavuga ati okay niba umuntu yambwiye ko let me try to see if a problem ndayifise ariko nucufatira boro hejuru man najewe twese man twese even abantu bose ntibabura ibyo abantu bavugaho man na Yesu Kristo mwana w'Imana bro bagiye baragiye kumurega barabwira ujya ni piratoni ngo umva hari umujamamani ariko aratanga ubutumwa bw'Imana for free ariko aratanga bro ariko arigisha mu bw'Imana for free kandi kira mani bigisha mu bw'Imana none bakabaha you understand yeah right bakabaha nuzenya amafaranga kugira ngo bashobore kwishija mu bw'Imana none baragenda baramurega Yesu Kristo mani ngo ariko aratanga mu bw'Imana for free baramufata mani kuko urumva baki batanga n'igitiro bavuga ati umva tura amafaranga ujya mu mani mukure mu mufate kare ntago mana kwe gutwikira kare rero bro na Yesu Kristo mani urumva so who are you bro chill bro Bifesi wamuvuze ko navuze nyene ko ari compliqué ukuntu kuko personne n'est parfait man but it is bro kakuri je by the way nakoze Vanya as nyine issue yaranshoboye man je navuze ko atari guyanje ariko yaravuga ati sha nyene ntaca ntwaye hajya yarankubise bro ujya musista aracyubwenge atandukanye na Bifesi apana guteranya gusa ujya mukobwa aracyubwenge urazi gitumbi yarabalanshije and then acara pow bica birafata mu bantu ujya musista ni mu intellectuel man cyane aracyubwenge Vanya eyes I love you now you are my type take it ubu aracyubwenge vraiment shobora no kugutwara kubera ubwenge ufise gusa ubu ni guyawe ni guyanje mu bwenge none je mbashaka abakobwa bafise ubwenge bro none warafasha akabumbura agatira mu gituza ntiwigeze I love you ngo Bifesi yarakwandikiye Instagram man yaranyandikiye arantamutsu ariko ndamubwira ati bro focus ati wari complique focus kuri mariage yawe bro please je nunyishige jewe mari jewe nukunyene meze n'abadaboje twarahuye daboje nabwiye ati bro naragutaye muri izo jewe nta kibazo mari urabizi ko nakunda kwanga ndagukunda arimo burazi mu bantu bambere je nkunda daboje yarimo bro ego ndamukunda daboje man vyatari bro ni talamano ujya mubiri man daboje none yaranzamuye bro ndetse no kumuzamura man daboje ni umwana mwiza wa hatari bro nta kibazo daboje ndamubona ko kuri kw'Imana atari gusice cy'ubunebwe navuze kandi c'est tout à fait normal hahiye man daboje yaranzamuye man daboje yarankoreye hiti ubuzima sizofa ndamubibagiye ndamukunda kiriko ndamukunda man nta musani numwe ntakunda kese ujya musani yirabura gusa yavuze ngo nashase kumwica ariko je nta musani numwe no kuri kw'Imana ntakunda nujya musani yirabura gituma amazi bro ntagushobora kumpa kese yuko je nashase kwica bro hakugiye gutobora amapine y'imodoka yiwe ego ni shavu nuko nawe nyine agize ishavu arafite indirimbo yanje ariko bro ntago nakwica umuntu bro ntago mfite capacity yo kwica umuntu baba bro jewe nduwa abantu ndakunda abantu ma ndakunda tusetera imbere bro mu Burundi ntago dufite beef yo kwicana bro how I can kill you bro ufise ikimana nta tongo dusangiye bro sishobora kwica umuntu man bro je fise ubuzima bwanjye je ndaryohewe baba mu buzima bro je nivire ku mayarara man ndapambana mva mu mayarara man ubujere nibereho neza bro akusenana uribaza ko je no bafise izigo kuri yo kujya kwica umuntu mbona yuko none ashaka kumera nkanje bro kuko man je meze neza sinokweza uri kuba ubuzima wasengeye bro nukuri kwibara man nukuri I'm not gonna lie bro mjemba yoneza bro I swear God wallahi bro akuri mva ko je kugira bi ariko nyene reason you get ariko sidamwanga tu gusa nyene naragize umutima mubi bro ntabwo ushobora kuvuga ngo je naso kukwica man uzo kwige kumubabarira basi naramubabariye man nawe waramusavye ikigongo man wallahi bro nukuri kw'Imana bro je man je sindi umwana mubi tu man ariko nyene urumva nyene people man naramusavye ikigongo bro ariko mujema ntigeze mbabarira man ndanagerageza kumuramusa ment for mujema kumagara and after ndavuga ati sisi no kumanise mu muntu bro je nagumani abanzi je I'm not here kugira nshobore kurikana idaheri je ndumuharayi bro sishobora kurika ko je ndumwana mwiza sininga kugira nshobore kubereka ko je ndumwana mwiza right ariko abanzi je baranzi bro ari ibintu je no kureba abantu so kwa siwe bitango hala ushasura hala apana mukiri bro ariko je ushase man je ntunanje ushase nyene ndashobora guhara mfumbutere uri kura bitubwira ku yindi poem idasanzwe uravuza abaririmbyi bamwe birakomeye ariko muri kijya kiganiro
hariko aravuga amakuru menshi yuko muri kino gihe umuririmbyi Alvin Smith yoba asigaye ari mu rukundo na Monia Frere. Nububeshi. Ayo makuru yoba ariyo. Nububeshi. Mani kandi je nari nje naramwegere ndamubwira bro. Ibi bintu na Marime. Nububeshi. Don't mind yuko je umugore wawe cyangwa umushiri wawe cyangwa umuntu mugenzi wawe yuko cyari cyo duhuriye. Ariko icyantangaje nuko umupeti nigeze abifataho serieux. Binoje. Urumva nujya mu yede wiwe mani. Nde? Ujya mu kokayi wiwe. Urumva bro. Uwo ni ndo mu kokayi. Ujya nimba ari manager wiwe. Urumva bro. Radri from what? Urumva bak. Noneho barayifashe au serieux tu kandi byarambabaje cyane bro. Byarambabaje cyane mani kubona jewe ndakwigira mani nkakubwira ukuri kwanje kose mani. Aho ukuri nuko ahe Alvin. Ukuri nuko jewe bya mu sister mani. Mu sister wanje bro. Get. Kandi mani urabona ibintu by'urukundo mani. Mani je narabaye marié bro. Mani je naraciye mu bintu bitandukanye bro. Je none mu bintu byanawe no muri Kenya mani na depression irimo bro. Naromose mani kubera nasugu no gusara mani kubera urukundo. Noneho I understand urukundo mani ikintu cya danger mani surtout iyo umukobwa akunze. Urana tubwa abahungu mani. Twe dushobora gukunda biri ngaho tugakunda cyane ariko biri ngaho. Tukajyana kujyamana n'abandi bakobwa sometimes. Ariko abakobwa umukobwa akagana gufata akakubabarira. Koreka abakobwa iyo umukobwa akunze abakunze bro. Yuko naje mbanzi mani. Naje narigeze kuba nkunda bya danger. Mani mba ntahura how much urukundo rubabaza. And how much y'umuntu ariko arakwirengagiza bibabaza mani. And I was like hari kurusha ko umugenzi ukabona ko atameze neza ukavuga ati reka ndamuye hafi. Even experience ufise mu kintu right? Ata bintu byatari mu kintu ko bro. Erega ikintu abarundi batazi nuko abarundi bose babonye umuhungu n'umukobwa bibaza gusambana. You know bro jewe man je naratahuye ibintu byinshi cyane mu buzima bro. Ari ngiye umugezi wacu akubona ko atameze neza ukamuba hafi bro kubera ubona ko situation iwe itameze neza. Ariko ntibisigura ko ugiye kumuprofita cyane ko hari ikintu umukeneye. Ariko kubera yuko abanyafrika tucafise kakano wewe ubonye umuhungu n'umukobwa cyo bibaza ibyo kuryamana. You get abantu bose muca mwibaza uko ariko c'est pas le cas bro. Naramubwiye rino ki mwiyamnahi sindimo. Ariko mana abantu bayifashe serious ari n'ibindi ntuvuga byaciye. Man je urizi baravuga ikintu en public nuko ino kiba carengeranye. Urizi baraje ikintu ndakivuga. Nuko mba ino kiba carengeranye bro. Ari ibintu byinshi cyane muba mutazi biko birapasa ino bro. Kandi ikintu mwanda babwira misi yose. L'apparence est trompeuse. Hari abantu benshi cyane ngaha tubona bagenda bunama atari abana beza. Sindiko ndavuga rinoji, sindiko ndavuga umuntu wari wese. Nta namoni vuga mu confond, nta namoni mvuga. Gusa en general abantu benshi cyane twakunda kujudginga umuntu kuri apparence ukacubona icyari. Ariko benshi turababesha. Umuntu before yuko mujudginga mwige indani. Nubone gukora yuko asara. Ucuvuga ati ngo ujya muntu ujya muntu araguruka mwinjire. Eske kuko bro umuntu wese afite personality zibiri ntibakobesha. Umuntu wese kwisi afite personality zibiri. Nawe we just gare tubona nga mu biganiro muzi yawe ushobora gusanga uri umupapa mwiza cyangwa uri iki cyangwa ugasanga mu bantu wigira umupapa mwiza kumbe muzi yawe bro umuvyeyi n'abana ntabwo bafata neza bro. You get ariko umuhanzi ukerekana ko wambara amakoti ukabana konseye wabandi kubabwira ati fata ku mugore wawe iki ariko kumbe wowe uri wa mbere mugore wawe n'abantu bafata nabi neza. Ugasanga nundi mupapa ni wawe ndi mubabaru amatabu ukavuga ati kijya mupapa ntashobose ugasanga ujya nyene ubona ko adashobose mu rugo rwiwe babayeho neza n'umwana mugore. Donc l'apparence est trompeuse. Abantu twige kwiga abantu tutabanje kuraba hanze yaho ahubwo twige kwinjira indani tubige kugira ngo dushobore kubatahura. Umuntu wese utaramenya indani hiwe mushobora kumutahura. Thank you so much. Tuvuge ko bakwihenda ko sindiko ndavuga uko ariko abanzi jewe baranzi. Ndabaye challenge abaririmbyi mwese cyangwa abantu bose bagende bavuga amadefo yanjye bazi ya vrai. Apana ivyo kuri social media ibyo kwidandaza ngamba ndi muri entertainment bro. I'm entertainer bro. I'm content creator. Nizo contenting amani umva entertaining abantu bagihwebe ariko nagenda afise image yanjye musi mutazi bro. Izi gusa swata umugore wanje mama wanje cyangwa umuntu wanje wa hafi. Monia Frere arayizi. Monia Frere ashobora kubanza ikiyo. Yes.
arakuzi neza naragerageje kumwereka uwundi that why twabaye abagenzi bro muti that's why twabaye abagenzi uti Monia frere naramwerese uwundi je haravuga ko muri mu rukundo ntabwo turi mu rukundo bro ariko mu gihugu cy'u Rwanda baravuze ati uyu mwana kandi ntabwo turi mu rukundo ariko hari akana ubona ukabona ko ari akaruturutu ukavuga ati aka kana jewe naramubwiye n'ujya mu jamamani jewe uvuze ngo kabiri gatatu je ndamutwara bro jewe lavashe original ninga nari keza ndagatwara utubana utufana depression bombo club Monia frere binoje gushavye cyo gushira mu nzu jewe none ko ntakenya n'abandi turabafasha jewe shobora kumutwara ujya mwana visual release ko atari mubi ninge nayikeza nuko ndagagira content creator none tukakubita amafaranga kupita tukiterera imbere ariko ugatwaye ko ishavurino nja guteye no ni keza erega mana hari gikunda umuntu kubera situation mwahuriyemo ukanamukunda akavuga ati uyu nguyu ndashaka kumukunda ndashaka kumwitaho kubera maybe hari ibintu atigeze aronka akavuga ati me I'm ready bro abantu benshi cyane mani batwarana umuntu mugabura ari mu bibazo akakwikundira tu akagufasha nawe ugasanga bamuyikundiye kubera ko yakubaye hafi ko ikintu cya mbere man abakobwa barakunda umuntu ababa hafi man Linoji yabaye absa mu rukundo ndakuva neza Alvin uriko urabidusigura uti Linoji agushavuje Monia frere cumushira mu nzu ntacyo kabaye kari ready why not turi mu gihe ariko aravuga ko Monia frere bafise inda iyo nda iba ari Alvin Smith canke ni ya Linoji njanje gute man jewe ntari umusheri wanje ariko asigaye kubona bamwe bavuga ngo hari gihe mutahana abandi bakavuga ngo Monia frere hari gihe muri club ubwo nti muri mu rukundo rufise intumbero ivyo bintu ko abamona abawada bose barabivuze ariko bro none si umuhungu n'umukobwa wawe abagenzi bisigaye ko bagiye amana c'est ça le problème ndiko ndababwira ariko wari umugenzi wa Monia frere cyangwa umugenzi wa Monia ariko aravuga bati urukundo rwa frere rutangura ku bugenzi no man je respectinga bro je ndubaha man ari ibintu nkokora mu buzima bro je sho kuryamana na Monia bro ntari no kidara yumbiye sishobora bro never don't think about it nakaga kobwa kajya mu kabuza umubiri nkanje kanarina ati karantelefone bro ndakabwira ati don't call me no don't never ever try to call me bro ubwira je uburofa man wori umuntu amugaza ujya mu peti wewe Nerinati wewe uramugaza Linoji wewe uramuprotectinga cyane uzuramubwiza ukuri Linoji afite amakosa nta kimwe mvuze jeyo ndivuze jembwe mu Nerinati we yaduka avuga ibintu ukaduka ngo Linoji ngo nanonje namonya nta kimwe wahuriye urinde wowe uri mama wiwe who are you kusha ukingira kibaba abantu uri umwana mubi wewe ndabikubwiye we Nerinati ntabugezi wawe neza you are not my friend narabikubwiye jamais nuzo kugera unanyegera avundi kiye we are not friends me and you narabikubwiye narabikwandikiye sikuvuga ngo ndikunda bikubwiye kuri kamera narabikwandikiye don't ever try to call me cyangwa aho uzomona hose uzorengana ndenga ntabugezi ushaka ubu umwana mubi ashigikirana amafuti cyane ko ashaka kumvuga jewe nabi wowe ushobora jewe lafashe original uzanavuye uzi yuko kuri Instagram ni je nakuzanye uravyibuka muri COVID-19 yuko ari je nakuzanye kuri Instagram wewe umbwira dukorana ibiganiro kugira aba diaspora bakumenye uno musi wa diaspora bariko baragukurikirana uriko ashaka kusuzugura jewe ukibaga je byo nagufashije ko ashaka gukingira ikibaba gusa umugaza abantu hako babwiza ukuri Linoji afite amakosa menshi kuri Monia frere sishaka kuvuga ikintu kimwe si ibintu gisinde ni ibintu byinshi cyane mvuze biriko biravugwa kandi ndakubwiye ntabwo baje fisi ndakubwiye we are not friend me and you don't sinkwara n'abakobwa jewe gusa ndakubwiye twubahana ni ryambere mu buzima warigize kunyataka ni kumwe n'umu ex wanje ibiki mu isi ku buzima bwose waramvuga sishaka yuko mvuga nimba ari hit ushaka kuma sishaka please I'm serious kandi kuva cyagiye
niyo nakenda kura kwa maboko nakandi narakubwiye apana gushigikira amafuti uyabona motife ngo kurashigikira umuntu wawe tugende tubandanye ibindi hageze mu kibazo cya Linoje na Monyafure ushavura no sivyo man sivyo ari ibindi ndavuga tu karabitahura ku sister ku kanya kamugombe biravugwa cyane ko Monyafure afise yibungenze kandi gushika ino saha ngo Linoje ataremera umwana kuri nivyo that is not my problem bro ask them bro that is not my problem hako mugiye yibungenze ariko nimba ari mugiye nimba mukobwa yibugeze akizwa kumuba hafi bro kuko imyaka yose nimba barakundana bro ntushobora mani guheba umuntu ariko yageze mu kibazo fuck bombo clat utushobora guheba umuntu mani mwacanye wihe byiza ko muheba kubera ko ari mu bibazo man nimba afise iyo nda mube hafi bro Jesse bro yo man urabona man twe twakuze man tubona yene mama wacu atupambanira bro man respect man umuntu mama bro respect umuntu yibungenze bro kuko iyo umuntu yibungenze man please acha ma periode man n'umwana bira mu affecta bro ashobora no kuvyara mu premature man umuvyeyi man n'umuntu akwiye man umuntu nawe utamukunda ashobora no kuba mu hafi mube hafi tu yumve ko ari umuntu muri hafi bro umukobwa man n'umuntu abashaka affection bro nawe utomukunda basi fakinga bro kandi sirtu umukobwa afise inda man tuzo kumuba hafi kugira ngo ashobore kuvyarana neza kuko agize stress indishobora kuvamo agize stress ashobora kuvyara umuntu ataragera agize stress umwana ashobora kumuhitana niyo mpamvu umukobwa afise inda ushobora kumwitaho nawe ari kintu mufa maybe pembeni cibagire reka umukobwa vyare hamuvuga ati okay bro nuko rero nuko ariko agifise inda man respect abafise kirema muntu kandi umenye ko ujye mwana mu ndakiza ikibazo wewe uzofisa uruhara man rero try if you can fake ariko umuntu mani acibuye byiza kuko bro umugore wese afise inda araca mu bibi antajyama adafise amahoro hoho umuntu yamuteyeho atamuri hafi ni kibazo ni x2 man umuntu afise inda uri umugabo bro you understand what I'm talking about tuze turubaha rero ibintu bya entertainment tubishiye pembere tukubahe umuntu mwarakundanye mukaja muri problem guana nazo vyanke wagwanye nazo apana kuzihunga sindabivuze kubera umuntu numwe ndabivuze en general nk'umuntu w'umugabo papa bro ariko man mugiye bishika Linoje akavuga ati je nikeka ko atari gwanje ubwo nawe nafise igikomere cyo kuvuga ati uwo Monyafure asigaye yaramana na Alvin nagende bavyimenyane na Alvin je Monyafure tumaze igihe kingana gute tugendana twara abagenzi mugabo je natawe kumuba hafi kubera ikibazo afise ariko ntago je ikibazo ciwe kindaba ko jewe sishaka kuvuga ibintu byinshi ariko muratahura bro me I respect women bro wowe nuri kuracu turenge wewe no bro je nduwa man ndafise ibintu sarira ko ndafise ibintu muba muziki bro nishobora kuryamana n'umuntu afise inda yundi muntu n'umuvumo bro n'ibibane yo guhana why bro no never bro I can't bro kuba Linoje yumva umenga indasigwiwe navyo ivyo nibindaba izo ni business zabo nibavugane entre je ça c'est pas that is not my business my business is ujya mujama mufate neza ujya mukobwa nawe batokundana ariko bavugane okay inda nimba atari yawe okay rizwa ririz but mwari kumwe donc mube hafi hama murondire resultat DNA barazigira cyane muje mu Rwanda ariko sinumva ngo mu Burundi baragira ama DNA genda manu umekingi sure yuko bro hari abantu ndetse fasare n'abantu barera abana atarababo hari abantu beshane nzi batwaye abagore bafise amadakora yuko umugore yaramutuye ikibazo ciye waramubwiye ati jewe ndi ready basikurera uyu mwana atari wanje ariko umwana n'umugisha man ariko uvuga ati akwiye kumuba hafi umuntu nimba yibungenze bukaba muri ko murakeshanya muri Maribo umva nawe uri kuramuba hafi neza bro iskura tabura man bro hari ibintu tatahura bro hari ibindi bibazo biri insupportable man hari ibindi bibazo mani ukumye mu nzu wumva umuntu handi sanga umuntu yiyahuye man uratahura the meaning of kujya mu bantu kumva yuko ushaka kujya mu bantu uburemerewe uri wenyine kavuga ati abona go ndashaka
ndashaka kumva nyine ndashaka ku you get guhema. yes abantu bose iyo basohose bagiye muri bar si bose baba baryohewe mama uwo muntu wese uzomura mu kabari ntibisigure ko abaryohewe hari n'ubaje mu buhungiro mama Alvin ntibisanzwe. Don't play anyway tuvuga abandi bro uriko urabitubwira ariko mu kiganiro cyo mu Rwanda kuri appel baramutelefone Monya Frere wasanze amakuru yawe na Monya Frere yarashitse mu Rwanda cyane. Of course byarashiseyo man gamani genda mu star bro ndomu big content creator bro ndomu streamer wa mbere mu Burundi man. Of course mu Rwanda baranzi barankunda tuza kumvikira streamer wa mbere mu Burundi. Yes. Ufatiye kuki jewe ndomu content creator akomeye mu gihugu bro niyo mpamvu ushobora kujya gukora ikiganiro kikaba viral no mu gihugu cyabo kubera yuko ufise power bro. I'm the big content creator bro. ni Alvin indirimbo shasha yiwe yitwa Muhama ititiri iji ya kabiri mu ndirimbo ziyo kweri ki Muhama gukorana na Darabit vyakujemo gute byanjemo bro kubera ryo mpetse arakora cyane arakora neza ndakunda indirimbo akora nuzeye December noneho Darabit arafise ingene afise agacaci yisangije umengo ni mu Nigeria kuntu ego n'utumelodies twiwe sinzi ko wumva ivyo gufata nasize hirya sindabima wallahi sinubesha ni wewe nahize mu majana urumva nyine nakarimbo nyine sinkubu tumenyereye ubwete and me I was like kwera yuko je ndumushora kwera yuko ndi businessman ntegezo kumelanja ntegezo gukura n'abantu batandukanye kugira ngo abantu banyishoye kuba uburyohe ama jewe niteze imbere bro ndavuga ati reka ngende nkora na Darabit kabisa namubwiye ati bro mbabarira kabisa ndashaka nkorera indirimbo ndakwemera cyane bugi ya ndirimbo ya Fernando ni wanje twayikoze umunsi umwe mwari kumwe ariko yariko indirimbo yanditse Dalashi hamwe na Darabit. Wow. Je sinyikiyandikira bro je narabaye mu boss man. Ubwira abanditsi ati bukeneye biceri bingahe no bategezwa kunyandikira man fuko nkora ikintu ciza ubu je ndi mu business man je sindi ngakuyanda bemeze ko zikuririmba ndinga kugira ngo ushobore gukora ikintu ciza ndonka amafaranga bro sindi ngakugira ngo ushobore kubereka yuko je ndi umuntu wadanje ko je already naramaze kwicreate narahije bro asigaye gusa kunda batama ndi muri business man je vyama talent bwo kuririmba je na talent ifise man muri imenya inkora ikintu ciza wow vyase ari yanda batama biganiro mu gitezwa kunkunda muri way zose jewe nago vyase mba nabatamo vyase muvye mbatamo bavyanka bavyeme yeah vyo bintu bisanzwe c'est catastrophique biriko biza kuyindi point bidasanzwe uriko urabitubwira Dalashi na Darabit baranditse indirimbo no bayanditse bro nawe umubabwira ati uko nyoherwa nongera yandi man urabona je ndirimbo noneho naririmbye ndi mu masantima ugete by the way naririmbye ujya Miss Muyango iyi ndirimbo yes uraza kuyibona haje no hasi iranditse ni dedicate niwe man hari gibona umukobwa mwiza man ukavuga ati abona symphony kandi bro twe normally mama ni ndakunda ndirimbira abagore ndakunda ndirimbira abakobwa bro je shobora kuririmbira abahungu je ndirimbira abagore man foi ko abagore wiyegesa bro fata imitima y'abagore bro maze gufata imitima y'abagore ufashe imitima y'isi abagore nibo baganjise yes umugore ashobora kudishaho ikintu ariko we ntokundisha ikintu umugore fata imitima y'abagore papa Petit Dramati ndamukunda man arabakunda n'ibintu aravacakira man no uzosanga indirimbo za Petit Dramati man nabakobwa beza tu Petit aci ubwenge man abazigahunda bro naba mama nabaga tuburamuze Dramati fata imitima y'abakobwa bro abakobwa man niwe bashaka gutuma utera imbere man je abantu wisha supporting n'abakobwa sino kubeshya most of my supporters n'abakobwa naje rero urumva nduku umugambi wa Dramati wumvise kare Petit narabona mana kumakora za madame za kina semu Petit na ndambira Fernando dukoreye akantu kandi ho kipe kona Fernando nawe nyene bro arafatisha imitima ndiyo kipe ndirimbira abagore
urumva rero bro Yego. beat none turakora mani ndamubwira ati nta na kimwe nshaka kwandika mbabarira mu nkuru y'akaririmbo karyoshe k'urukundo nkazijya muhora mukora December baranyandikira bro ndakora akaririmbo keza naragakunze cyane ntabwo nahise gahunda yo gusohora indirimbo nahise gahunda yo kuyisohora ni ijya indirimbo ya Jena Mbigata Yego. irakaze cyane ni banga ni club banga bro ariko akaririmbo narakakunze bro ndavuga ati miss muyango let me sing for you narage no mugwana mani twarahuye naramubwiye nakoze ikiganiro kuri nakwandikiye nakoze indirimbo for you aranayiri posting amana Wow. postinze ndavuga ati take your song Urayimu ati ni gwawe. yes acyari posting amana ahita following no ku following amana Bro, miss Miyango this song is for you enjoy you are so beautiful you deserve bro, kunzi ukunda nabi. man none je sindi vampire bro Uri vampire. je nkuze ndakunda tu Bro, uvuze ko utari vampire, indirimbo irasohotse. Feedback uri kuraba zimeze gute? irizo ririzi indirimbo je namaze kwikunda grand frère nuwona ituye ya yemeye ibisigaye mwebwe mwemera mwanka mutakijuwa baba ariko uko mbona kariko karagenda buri sigato ndaba amavyuzi kageze Ubwo murabi yo kageze. okay indirimbo yanje mu masaha abiri igeze kuri views 5,000 n'amajana 7 kariko karagenda pole Wow. mu masaha abiri 5,000 n'amajana 7 ni sawa reka tugende gahoro pole. Bro, indirimbo irasohotse kandi ugiye kuraba ya master tuba tukumenyereyeko. yeah Integuro zawe no mwaka barundi bakwitege kwiki. bro navuye muri Kenya zanga kugira nkore cyane nikorere nkorere n'igihugu cyanje ibintu bibiri nkorere igihugu cyanje sindi muri politiki nta politiki nkene ariko ndashaka gusa igihugu cyanje nagikorera nta politiki ndimo ntaki ariko igihugu cyanje shaka gupromotinga my country you understand Yeah. shaka abantu bose babone ubwiza bw'u Burundi abantu bose babone bifuze kuza mu Burundi abantu bose twamitize muri Kenya hehe mu bindi bihugu bitandukanye bose babone Burundi abantu bose ba following everywhere uje ku ma page yanjye ku buryo ubona ari ibintu by'igihugu canje tu that is my target no gukora cyane umuziki bro kurondera amafaranga man Byaba ntibisanzwe. no it's not easy Uriko bitubwira Alvin, uravye no muziki ukaraba ubutuma tuje mu gice cya twatanguye igice cya kabiri cy'umwaka. Uravye kuvuga ruse mu Burundi. Urabona ko ari cyahindutse narijya iyo ushitse entertainment isubira kujugumira. sinkironka amahera nkayo naronka kubera amatarago macika naka internet urumva kaca kagenda Yego. ariko still nyene ndabayeho ndakora ivyo nakora hariya fise biro yanje ndaza kwikoreka man ndafise biro yanje streaming sindaheza kwikora ariko izo bimeze neza nshaka kuzoza ndagira ama shows online ku ma Twitch, YouTube, TikTok n'invite aba artists bafise ikiganiro cy'aba artists bizoba bica en direct ku ma Twitch iki everywhere zo ndakora ama shows en direct ariko acaja no kuri YouTube en direct ariko bro ndashaka gustreaming amana ndashaka gukora ibintu bya danger ibintu cyose tubona abarundi bakurikira mu bindi bihugu byose tubizane ngaha bro ndashaka kugira platform ya hatari mu gihugu cyacu ubwo n'abanyamahanga baje ngaha bavuga ati ikiganiro cyane ndashaka kurana n'ujya I want to be professional, I want to be international bro. I want to do something big in my country. That is my target. Bro, uno mwaka tukwitega kwiki? Ibintu byinshi cyane. Yes. Ndiko ndakora bro. Noneho sinteba indirimbo yasohose fin du mois. Bow, indirimbo ya Jena Mbigata muzo basohoye. Ndi muri business bro, nta mwanya afite gutakaza. Bro. Yes, niko kazi kanje, niko kazi nahisemo bro. Ubu navyo kurindira ngo ibe hit cyane ibiki. Jamais. Ndi muri competition n'umuntu. Ndirindira nande. Je ko ndi muri business. Je ndiko ndarondera amafaranga bro. I'm businessman bro. Utegura kubijyanye n'ibiteramo narijya abarundi benshi bakumbuye kuri stage. Si focus mu bitaramo kuko already amafaranga nkurira online je suis satisfait. Donc ibitaramo ni vyaza canke ntibize no problem. Still nzobaho. Bazogusanga aho gese muri Kenya naribayeho neza ari ibitaramo nako. Even bro turamaze kumenya tactique y'amafaranga bro. Simaka ibintu amafaranga turarondera hano hose ibitaramo bije okay mugabo sikuvuga ngo jezo baho mu wa artist bavuga ati ngende ndi ibitaramo kugira shoye kubaho no. So komeza nkora content zanyu kuramza. Bro me am content creator. Sindi umusani gusa. Hari cyangwa tuvuga tutavuze. Kintu cyovuga tutavuze ni dukunda igihugu cyacu. Sibyo. And then
turwanye umuntu wese azoshaka kugwanya Burundi. Simaka twicana ariko si nko ku social media kuya kuntu ubona bro jamu defend your country. Uko please tureka abantu bagaturi igihugu cyacu, please tureka abantu bagasuzugura igihugu cyacu, please tuboneka ko turi faible. Zina muntu wese uzobona ashaka kuvuga Burundi nabi mbwira ati pull up and see yuko ivyo ndiko uravuga yuko bihari. Umwanya turashika mu Burundi, don't comment ikintu kibi. Defanda gwana Uburundi n'umuvyeyi wawe bro. Burundi ngo bwakwibarusa ubona kuri umunyamahanga, you are Burundian, you should fight for your country. Uzi muri Amerika kugira ngo babahe passport utegezwa kurahira yuko habaye intambara uzogwanira Amerika. Hero, fight for your country bro. You get fight for your country. Erekana ibyiza by'igihugu cyawe. Ufise abantu bariko baravuga ibindi bihugu tamwe akantu k'igihugu cyawe. Nicyo kintu banura abarundi bose aho bava bakagera. Irengagiza ibibazo vyose. Na kare nta muntu aburi kibazo bro, no one is perfect ariko fight kintu cyawe. Bro, kwindi poem dasanzwe. Odwa kapera. Abantu nta kapera jewe sini muri concert bro. Abantu mutankunda namwe umva mukomeze ku murindi sivyo, kubera yuko je ntabafise sishobora kuba afise energy. Kandi je ntabwo nkeneye amakomantere meza bro. Sishaka abantu bamugaza. Mumbwira ibintu bibi wanje noneho mani umva nanje ngwane navyo tugwane biryohe hako mujya gukurikira abanyamahanga kuri kwimana je tuzokwicanira dukurikira ibyaje duteza imbere Bro, ryari teka ridasanzwe man. Thank you so much. Nikindi gihe nizere ko nitwamagara muzotwitaba. Nigera guhamagaye bro, si wamamagaye apana kuzurabisha abantu. Nigera mpamagaye ndambye ati bro, bashaka dukora ikiganiro. Rero nijo kubesha abantu ngo nima wamagara bro, siko bimeze man. Nigera guhamagaye nakubye ati grand frère mbabarira mu kiganiro. Rero nijo kubesha abantu, ivyo nivyo mura ndababwira. Why mubesha? Muze muravuga ukuri. Je ndavuga ukuri mane bakanya apara kubesha. Just say vuga la vérité man. Namunaza kukwica bro. Nije naguhamagaye. Okay, thank you so much for coming. Kumi kiganiro. Thank you so much. Bro, ryari teka ridasanzwe. Merci beaucoup. Kwindi poem dasanzwe reka tubashimire. Ikindi naco. Ako se wazansabye umunana yakubawa. Baravyumva. Mukuru wacu igihugu cyiza cyo Burundi uzasaba umubona. Ega je man ndababara. Urabona kujya kuntu mwese mwabona na president. Man je nari ndi mu Rwanda, nuze nyariya muri Kenya bro. Noneho narababaye and then by the way naragiwe kubona president wacu mana dukunda bro. Noneho wari giye man ubona umuntu ukabona peace mu maso yiwe ukavuga ati ari ukuntu umuvyeyi man ushobora kumubona man ukavuga ko umuvyeyi afite urukundo yego ko ni urukundo mu maso yiwe. Noneho je nari ndi muri Kenya man ariko narababara cyumva ukavuga ati me too I wanna meet president get protocol iravyumvise. Ndashaka next time nyene bahamagaje aba artists ndashaka nenda mukure mu maboko bro. Ko urabizi yuko yukoze mu maboko president hari imigisha myinshi cyane ugira mu buzima bro. Kubera yuko president ntabwo ari umuntu asanzwe baba. Umuntu atwaye igihugu ntabwo ari umuntu asanzwe bro. Ni umuntu watari man. Nk'umwami get. Sasa rero yurose audience ba hariho energy uronka from him. No your energy ishobora guys ntushobora gutahura ibintu kudavuga ariko nje ndahura again. But nyine ndashaka man. Uwo muhezagira uburongo. Yes. Nuko ngira baravyumvise ababicejwe twagira imana akabibona bazogira icyo bakoze. Kuri mukuru nyine cyusigara ima camera mwita umusaza nabwo ati baje service. Ura ushuro mushuro. Hoshula none.